Dr Japhet Ndayisenga, nkaba ndi umwigisha wo muri kaminuza y'u Burundi, na cane cane mu gisata c'ikarashishi. Hambavu y'ivyo nkaba nsanzwe nigisha n'ayandi makaminuza hanze, muri Malaisie, muri Indonesie no muri Singapore. Hanyuma nkaba n'umuganga ajejwe kuvura izi ndwara bita les maladies chroniques non transmissibles, aho nizi ndwara ziba dufashe nka diabete, hypertension, asthma n'ibindi. Icigwa c'uno musi cari kuraba akamaro ka siporo mu bijanye n'inyifato, hanyuma hamwe no ku mubiri wacu. Ni ukuvuga icigwa ca siporo kirafise akamaro kanini cane, duhereye ku mwana akiri mutoya. Iyo ugiye kugereranya umwana yakoze siporo akiri mutoya n'umwana atakoze siporo, usanga hariho ubutandukane bwinshi ufatiye ku nyifato n'ukuntu bashobora kwishura ibibazo canke gutorera inyishu ibibazo baba bahuye mu buzima. Siporo rero irafasha umwana kugira ngo ashobore gukura n'ingoga, hanyuma kandi siporo iraduza ubwenge bw'umwana, hama siporo igatuma umwana akerebuka. Siporo kandi iramukingira izi ndwara izo bita les maladies chroniques non transmissibles, umwana agaca agumana afise amagara meza. Muri izo ndwara tuvuga nka diabete, hypertension, hanyuma n'izi ndwara ku bakuze ho turafatira kuri izi ndwara zifatira mu makonyero nk'izo bita za arthrose, osteoporose canke indwara zo mu nda n'izindi maladies bita les traumatismes musculo-squelettiques. Ingaruka mbi ziterwa no kudakora imyimenyerezo ya siporo ni nyinshi cane. Dufatiye nko ku bana, abana iyo batorose umwanya wo gukina, muri ico gihe nabivuze yuko bagira ingorane zo gushobora gutorera inyishu ibibazo bahura mu buzima. Kubera ikigo ca siporo, abahinga barerekanye neza ko ari nka nyina w'ibindi vyigwa vyose. Mu kigo ca siporo abana bariga kubaha abandi mu mikino, bakamenya ko umuntu akoreye ikosa mugenzi we arihanirwa. Aho urumva ko haba hinjiyemwo ikigo c'amategeko mu vyigwa vya siporo. Abana bariga guharura ibitsindo batsinze, urumva ko ikigo c'ibiharuro naco nyene kiba cinjiyemwo. Hanyuma abana kandi bakiga akamaro k'ico cigwa ca siporo ko kibazanira amagara meza. Twebwe nk'abashakashatsi muri kaminuza twarabiciye hirya no hino, turagerageza kwereka abantu akamaro k'iki cigwa ca siporo. Nk'uko mwabivuze, tugiye kuraba mu mashure, ikigo ca siporo gifise umwanya muto, mbere uranasanga mu mashuri umwanya bagihaye abarimu bamwe bagiye bariha uwo mwanya ntibigishe iyo siporo. Ni ukuvuga mu ntambamyi zibangamiye ico cigwa hariho ko ubutamenya, ico bita la méconnaissance. Abantu ntibamenya neza akamaro k'iki cigwa, kuko iyo bakazi bategerezwa kugihereza agaciro. Rero intambamyi zituma iki kigo kidatera imbere canke siporo idatera imbere, nuko abantu batagiha urugero rwaco, batagiha agaciro. Hanyuma igira kabiri, turacafise ibibazo vy'inyubakwa z'ivya siporo. Uravye amasiporo atandukanye, turashobora kuvuga hariho imipira y'amaguru, imipira y'amaboko, hariho ivyo bita les concours athlétiques, ni ibintu vyo guhiganwa, hariho vy'amarite, ni ibintu vyitwa vyo kurwana. Rero ni ukuvuga abantu harakenewe ko habaho inyubakwa zabigenewe, kandi ivyo udashize inyuma ico bita le handsport canke siporo aba bana bavukana ubumuga canke bagendana ubumuga, kuko nabo n'abantu nk'abandi, nk'uko le droit international ivuga ko le sport est un droit pour tous. Hanyuma ikindi nuko leta yotegerezwa guhimiriza abarundi bose n'abarimu ko ico cigo bogiha agaciro, abarundi bakabona ko gifise akamaro, kuko nk'igihugu c'u Burundi kiramenyekana kubera umusaruro uvuye muri ico kigo ca siporo. Dufatiye kuri Francine Niyonsaba, idarapo ry'u Burundi riraduga, ico ni camwa kivuye muri siporo. Hama ikindi nuko nk'abajeje gutanga ubuzi bogerageza iyo batanze ubuzi bagashiramwo abarimu ba siporo, kuko kenshi dusanga
ari nk'abarimu nk'ibihumbi nka bibiri, tugasanga nk'abize ivyigwa vya siporo harimwo umwe canke babiri. Muri ico gihe ntidushobora kuzotera imbere mu gihe naco nyene batagiha agaciro.